murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri. ubuheruka muri murikira ukuri. Reka twahuye reka ndakenike subira uvuge Madame Space konyene ga Space reka ndakenike oya reka ndakenike giza ngaho gipe aha rero ntusubire ni hagati yanje niyo sema wewe nibikuraba uraba higenda gusabye oya Madame Space niwo kwitusha umuvyeyi ahetse reka ndakenike geza uhuye na gipesha aragutabaye Vyahavuye bigenda gute? Gipe Oui Queen wojana akanya gati cyo ndakwibariza yego akanya kariho vraiment sawa merci kandi mu bateri ntarashika mugabo pardon sene nakubonye oya ni bon Muciye niho nyene naringishika gusa nase gusamaza abandi ba musicien kandi asoboka mpagara haje nyuma juste gato yiwanje nanakim mugabo reka uri kudugana kuri stage ukabaramutsa bose ntangorane reka batipe muririmbana barateye ubwoba bro nyene hariya akanesha kubwira gute Queen bon okay ndaguteze yo nyene akira kakanu c'est pour toi et c'est ma façon de dire merci nukuri warakoze ko ntabara super sagira nyine Queen oya mugabo nawe ntari kwigura bose vraiment c'est normal reka bigene ibisanzwe mugabo ariko merci de rien mbebasha akana gaki naga porte clé uzodushirako imfunguro zawe ni ibintu by'ibistiri nyene tubibona nukuri umupayizan des fois gusa nyene kakaba kakozwe na jewe kwinara imbere yawe ubona ah bon ega urazi kubaza ndakunda kubrikora utuntu wambuwa nkuko neza nanzi ko gatubye ko muri viri kuko ngaho rusange nawe nzi badandaza utuntu twiza nk'utu ndafise ukuntu nkreya mu mutwe nafasha kabaho ndagataya bien jewe jenyene ebana uvyumve ko merci yanje ivuye ku mutima ushima ntari gato uranyoheye gama en tout cas merci kabonye ufise amatara menshi isanzwe nacu ndarindira ni bon Allô my queen, ça va? Yo, ni bon chat, merci wanje. Vite na umeze bien. Oui? Umeze neza? Je meze bon. Now. Je ni bon cyane. Ah, on est bien. Oui. Uri twiyataje académique. Nateze ndayironka. Ça? Enfin. Yo. Wow, je suis fière de toi. Nani waronse hehe gashushu? Waronse hehe? Allô yabuze kugira appel simple vraiment yibagiye yondi connexion akaga muri iyi minsi yari ndagutelefonera kuri mu best wanje ashatse kwigana nyene abandi banasha amashuri araheze nanjye ndahadasaba gute kwine vyanje vyarabaye sire vyaheze pe je ngiye shaki y'icyo umuntu banana tusa kwine kuri kibishira muri ico kibanza erega agakosa kamwe yakoze ntikuca gatuma wumva ko ubuzima bwose bwahagaze gipe mama na papa nta kintu nari bwabone basubira nko kuzombona nambaye toji ya diplome na hereje university kwine reka kwitortura please ndagusaba barakoze ikosa n'ivyo kwine mugabo n'ucumbe wimbohe yayo nkuko umenga nta kazoza ufise kazoza nyene kanje gipe vra none okay mbe kwine uribagije ivyo nakoze akivyo ndabizi okay ego ndabirogreta ariko vyampaye isomo ku buryo imbere gukora ikintu niyumvira n'ingaruka ziri imbere nyene gipimani guhetsagire umwanya ufata ukanyumviriza ukambwira amajambo aho mba numva ivyanje vyanse merci beaucoup kandi urakoze gushima kwine en fait ubuzima bw'abajene ducamwo bwuzuye ibisanga byinshi no kuti turafashanya amaso ntaduhitane en tout cas merci d'être le grand frère Nikezendong oya nuko imana yarabonye ko nari ndagukenekera ko mugabo ndumvise abaveteri batanguye wangigo muraboma ingoma ndagiye turasubira muri nembaje repetition merci beaucoup pour le cadeau Tate mafozi
banza ureke kumesa zanyu nkuru ishushe karabari hunyanikiriza impuzu namaze kurongorora cyo oya banza unyumvirize tani urugamba rwa mbere ndarutsinze ndimwe mu bakandida baje wayizime iyo rero niyo nkuru ishushu zanyu je narinzi ko utuma kibinyobwa duserebure none umenga ntiwumva ko ari chance idasanzwe nagize kuru ivyo je narinda bizi oya vayoma gute kandi list y'abakandida bahejeje kuyafisha ubunyene Imana yabinyeretse mbere oya reka iyo nkuru ndayimaranye iminsi ahubona ndagufitiye rero nirindi yereko ahoma najyo rivuga ngo iki jero wezine ni wewe gute jewe oya no asha tanke mafoza amahirwe mfise gupasa muri kijya kibanza nukuri ni make cyane kuki erega ndiko mpiganwa n'ibihangange bindusha experience Imana ntihamagara abakomeye yikomeza abo yahamagaye kandi yavuze ntiyivuguruza oya emwe senge wewe kubera unkunda erega nibaza ko bikugora gutandukanya ibyo weretswe be n'ibyifuzo byawe we kubu sa uracakekeranya ku bubasha bw'Imana nubu ihejeje kukwicarika mu bahambaye batagira uko bangana tinye Imana we karakaya kobo we senge ntacyo reka tubireke usikinda gishinga ubu nukwiyamamaza gusa rero tante erega sinza abandi uko babigenza ya nukuri nico ntikikumena umutwe imyiyamamazo yawe yaraheze oya akubwire ngo iki ati yaraheze yakozwe nande beho yayikoreye ko murambona abandi umenga bakoresha ibikenyuri kazi mu bazobatora wewe tekana erega wegamiye umugabo akomeye we nimbaru umukenyuro wawe nuw'impemu emwe mama Thierry rimwe rimwe imvugo yawe irancanga nukuri nivyo kwiyamamaza nimwe mu bihurira hehe vraiment wewe yabuteba mu gusenga ayo mabanga yose ubuyahishurirwa na wewe uri ntumwa umwamamazo wawe Imana yonyene ubwayo niyibukora arico tumva none uti Imana irikiranyamamariza jewe wewe ni wizera amajambo ndakubarira gusa sindakubesha nari murabizi rero ku munsi w'amatora bose bazotora izina kuri ryonyene n'abansi bawe ndakurahiye Imana izobatwikira umutamana bisange bagutoye batabizi uti amen amen tanti nanjye no kwindamanitsa amaboko umfata ukuboko Oh John. Oui, toyoye. Kuntsinzi ya mbere mugenzi. Arasante mugenzi. Arasante so bagweri hewe. Ako gacupa rero. Ego. Ukihereza uryohewe. Ndari kuguriye kugira ngo ndagukeze ku ntambuko wateye mu kuja mu rutonde rw'abazitoza mu kibanza caje abazi. Asante sana bwana. Soma mugenzi. Yashe nandi ndakungura neza gaje. Ningene ngotose camenye. Zoma. Ahubwo rero amatwansumira. Asha ngo rivuyibunye ngo. Hewe. Wambigo yeriyo mafisi urazi ko ntokwima mugenzi. Nta kabika. Amahora ntunga kweri. Yego. Nugira ikibazo. Umuvugo hifashe nabi mugenzi. Nugira ikibazo mon frère. Turaza kuraba niba tubaratwongera facture kuri kanije. Aho rero mbere reka ndakurabire. Gusa umutima watumye unyumvira. Yego. Je ni washimye. Ntangora. Bisigaye gatonywe mu kurindira nyene ku rubanza rushika. Asha. Namwe muri benshi. Bituri baki. Murabe ingene muzoturesha kweri kugira tubagomwe. Ico nico gikurikira kandi. Yego. Shani bibaze mu kiyoroshe. Oya. Ahubwo wewe. Cembo nacoroshe nk'amazi. Kuri wewe. Coroshe gute? None gasha. Kandi we BTV irongowe n'umugenzi wawe kanyenyeri umutakivana none umva kitoroshe neze ndamusabe ngo agire iki reka sinokibauka reka sha John uri kuragotwa erega John ushigikiwe na kan web TV intsinzi ni kashi wa mugenzi ni TV kubundwa irabwa n'abantu benshi mabuje mupange fresh urabi kanyenyeri napangika kuri ico aha wapi imbere ya mabuja habanza journaliste professionnel bon oya niyo kwemera kumpa iyo exclusive reka sha John we ntuvyanka utarabigerageza pfa kumubaza
hari gihe yo kwemera wa muhungu erega ubaye boss wa izini na kanu web tv yoshikirwa kanyenyera araciye ubwenge vyarabizi nuko ndakubwira nta mwanya wanje nota yashaje inyisho ndayizi kwa kanyenyeri numurida mutwe kuri we tv ni banyarusangi bose ata numwe avuyemwo nivyo biri mutwe vraiment shaje kandi c'est bon kanu web tv erega ni business we nimba ufise mu propose inoti ibona uravyumva urabe kayisubiza inyuma ayo yoto kasha Johnny yo yatora reka ndakubwira igituma yo yatora sivyo none ntahemba abakozi ntari yafatire y'amatara n'amazi ahakorera kora ibiharuro bitomoye urabe je ndaza zokwemera toyo nivyo irekere umujournaliste professionnel wese ndetse rekanyenyeri arazi ko abakandida bose baba bakeneye umwanya mwiza mu media kugira ngo bashigize imigambi yabo kashareka urumva rega sinavuze ko woca wihariza kandi web tv wenyene oya kwere wewe ico ukora usaba akanyenyeri akaguha ama espace stratégique menshi kandi yo muri wa mwanya abantu benshi baba bariko bararaba none ane wumva ko yobona bakoze kamwana wa mama oya nta kamwana wa mama ivyo nibintu nanje ngwanya kandi nivuye inyuma kuko vyama bikwega umwikeko mu bantu sha mugabo ndagarutse ivyo bintu vuze nivyo jewe shaka kubaja wa izine kugira nzoba umuhuza yego urumva rero sino sha ntangura gusaba akanyenyeri ngo nkorere ikintu kicotera icuka kibi mu basereko no mu barengero Chacho vuze nico mugabo jewe bon cari ciyumviro canje wewe rero ukaba ufise yindi stratégie de campagne jewe uzombwira nimba ari ico ndagufasha zokigufasha merci mon frère merci beaucoup uri mugenzi ntabwo naje jenza nakunda bigenza bizogenda neza mugabo atacuka giteye sawa abantu bakoze sana ewe urakabona mama we gaki igishupa yinjira gutega tuma ucuvugira hejuru akiranyegeza wimenye nawe ngende urushikana muri serire yawe tukakoresha ubwenge budasanzwe cyane waruzi nahengereye umupolisi ari karasaka abandi nja ndifofira mube yahejeje gusaka ntiyamenye naho naciye cyanda kwemera ndakazi none nenda rinywa akerone kuri ya message nakwandikira ndi kuri liste y'abahiganwa kubaje nka izine we ntuvyumva mukabona formalite ikibanza ni kwanje urabizi gakima we gakima shira ibirenge hasi sha mwibirenge byanje biri hasi neza umva ndakubwira igituma muhiganwa muri benshi birasaba kukora cyane sha mushikanje ubu abandi baratangwa campagne ndisuye none we ivyawe uri kubikora gute campagne none we abantu bazogutora batakuzi bisaba ko bimenyekanisha bakumenye kandi bagukunda kandi nivyo nivyo kandi baza muri bitoga mbwira rega mbwira ni nko kuresha mbwira kuresha hoho nta kibazo jenzo canegeranya ugwaruka niko kwinshi ngahi rusangi ndarukubita inzingo ikwiye justement none ikibazo ugwaruka uzogwegeranya gute yari bon nzobanza nitegure uravyumva mpindure coiffure nja muri studio ngire photoshoot nshagura ifoto yabaye nziza gusumba izindi zose ndayikoreshe ku t-shirt uravyumva nda bambika bose bantore iyo ni strategie zo campagne yawe rero ibyo ni ushaka kugira none uya weho nyene ntiwatahuye ndiko ndakubwira uko nzokora propaganda kwanza shaka kima urambabaje gendo urambabaje ayo maherezo uri kuri ayo nona gute none ifoto n'imipira we wumva bizozana amajonga ayi koresha ubwenge aba electeur bawe koresha ubwenge yumvira none gacuma we kurukura critique strategie yanje vuga gwawe nayo twumva kurana n'amarizo sociaux amarizo sociaux ubu bari kuvuga gose niyo ruri iruha amazo siri kuri abandi ma video n'ibindi bihaca kandi ndi benshi kandi naye ajya ma media ashikira abantu benshi mu mwanya muto yes kerebuka ni saura bitoye yo mugabo rero jewe ivyo bintu vy'amahezo sociaux cuma jewe sinzi niyo bitaye umutwe mbega mana jega kima nzohera he
ubwo gakimaga yemwe azobishobora mu kurindira kumenya ingene bizokurikira. Reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka, ariko kandi nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe. Mbega inyuma yo kumviriza ikiyago ca condo Alice na mugenzi wabo nikihe cigwa mukuyemwo? Intererano z'uno munsi katuzihere kuri Bigirindavye Augustin ava mu ntara ya Butanyerera ku mutumba wa Mwumba muri commune Mugamba. Yagize ati icigwa nuko abantu twese yaba twatahura kumwe ko gutanga akazi kubishoboye canke akwije ibisabwa ari byo bishikana igihugu kwiterambere rirama, nta numwe yosubiye kwiyumvira ati ko mfise uwo nshako kugira nshike kw'intambwe nta ngorane. Ati kandi ivyo biratuma igihugu gisubira inyuma mu iterambere. Ati iciza rero nuko twotahura kumwe akazi kagakora abashoboye. Ati ni naho twoshika kuri mbono vuba bwango bitagoranye, ati kuko twoba tuvyumva kumwe. Vianney Ndikumana nawe ava mu ntara ya Burunga muri commune ya Rutana ku mutumba wa Gihinga, akaba ari umunyeshuri mu mwaka wa kabiri. Yagize ati ico kiyago kinyigishije vyinshi, ati bitwigishije gukunda buri muntu wese utisunze ngo ni mwene mama gusa, ati kuko bishobora gushika iyo uri mukuru kanaka mu kazi kanaka mu gutanga akazi aho wogahaye abagashoboye ugasanga ugahaye abatagafitiye uburenganzira, ati bigaheze bigatuma igihugu gisubira inyuma mu iterambere. Ati rero buri muntu mu gutanga akazi ni yisunga ubushobozi n'ubumenyi bw'uwago mbagahe, ati gutyo duheze dutera imbere ndetse yambono kazoza dushobore kwishika ko vyoroshe. Biva ku Mana Faustin ava mu Rugombo. Yagize ati cigwa nkuyemwo nuko nahuye ko nimba ukoze ikintu wishije uzi ko bitazomenyekana iherezo ryavyo nuko gitegerezwa kumenyekana. Ati kuko nk'uwo mupfasoni arongoye uwo mugwi w'abakira ayo madosiye y'abazohiganwa kuzorongora izine iyagira ubube gito ngo nuko ari w'iwabo vyari kuzoteba bikamenyekana. Ati kuko birashoboka ko uwo nyene dosiye ari we yari kuzoza yihayagiza mu bandi. Ati yaba mu Burundi rero hari abameze nka Alice twoteye imbere vyoroshe. Ati kuko hokoze ababishoboye, ati kandi bukoze ibitegerezwa gukogwa. Kubw'Imana Pacifique nawe ava ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Gize ati icigwa nkuyemwo nuko twokurikiza amategeko ko avuga mu gihe utiko turakora mu kazi batujeje. Ati kandi yaba abarundi twese twokora akazi nkuko Alice yabikoze, ati twoteye imbere vyoroshe. Ati kuko hari abantu benshi babura akazi kubera batazwi n'abategetsi kandi bari bagakwiye. Ephraim Ntiranyibagira nawe avuka mu ntara ya Bubanza ku Musigati ku mutumba wa Masare ku Gacimbiri Kamarambwa. Yagize ati icigwa nkuyemwo nuko kizira gufata ikintu minenegwe witwaje ni gato mu gihe ako gato nyene kari mu bitegerezwa kwisungwa. Ati bwa mbere twari tugiye gushigikira umuntu adakwije ibisabwa ngo nuko muri mu mugumwe canke musangiye ubwoko canke umugambwe n'ibindi, atahubwo hari akwiye kwisungwa amategeko yose ngendegwako atana rimwe birengagije na gato. Ati kuko ico hawe no gutora ucakwa no gutakaza. Tuyishemize Desire ava mu ntara ya Burunga muri commune ya Rumonge, akaba twumviriza mu gihugu ca Kongo. Yagize ati nyumva yo kumviriza ikiyago ca condo Alice na mugenzi wabo icigwa dukuyemwo nuko tutoza turisunga ka mwana wa mama haba mu kazi canke mu bindi. Ati kuko mu gihe utisunza amategeko ingaruka mbi zirakugarukako. Ati kandi nawe baba barakwizeye. Reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri Irakoze Theogene, akaba avuka mu ntara ya Buhumuza muri commune ya Butaganzwa ku musozi wa Kivoga. Yagize ati nyuma ikiganiro ca condo Alice hamwe na mugenzi wabo, ati cigwa nkuyemwo nuko umuntu ari we abera umutima wa mugenzi we. Ati gute? Ati kuvyo Alice avuze naho wari ufise agatima k'amacakubiri kohera mu gihe ubonye ko akamwana wa mama kadakora. Ati nyina ryari uwabasangiye umugwi. Ati kigira kabiri naco intaye ya condo ibaye itara y'ivyo Alice yarahejeje gukora. Ati no mu kibani wacu hamwe hoba abantu bameze nkabo, ati njyane zohera burundu. Reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha, tubonereho n'akaryo ko gusaba imbabazi mwege mwese mwatwandikiye ariko tukaba tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato. Ubu naho niwo mwati wasomera akabazo ku gice mweje gukurikira. Akabazo nakagakurikira mufatiye ku kiyago ca Jone na Toyoyo. Kuri mwebwe umumenyesha makuru mumufata gute? Ndasubiramwo mufatiye ku kiyago ca Jone na Toyoyo. Kuri mwebwe umumenyesha makuru mumufata gute? Akabazo murakumvise mukaba mufisho mushikiriza nimutwandikire kuri ya nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa 9 eka nawo wabifuza kwironkera igikino muri kuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp nutwandikire kuri ya nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa 9 duheze tubashire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku mbuga zacu arizo Facebook hamwe na YouTube. Imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cyagice c'amajana 9 muri gwa rukurikirana rw'igikino muri kirukuri. Murakoze naho butaha. Cari gikino muri kirukuri.
Murikira ukuri ni iminsi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.